Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye ubutegetsi butabugomba ko mumenya, yose turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza, amakuru ateye ubwoba ari kuvugwa mu bihangange bikomoka muri CNDD FDD. Hakaba hari amakuru yemeza ko abajenerali bamaze kurakara ndetse bamaze kubabazwa bikomeye cane n'ibiriko birakorerwa Generali Arengiyome Bunyoni. Amakuru adushikira akaba yemeza ko Bunyoni yoba agiye guha karibu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akajya gupfungirwa muri cya cyumba Bunyoni yasigaje, dore ko mu ibohero rya Gitega hari ibyumba bibiri byubatse mu buryo bumwe ndetse byubatse mu buryo buteye ubwoba, uburyo bubabaje, uburyo bwahungabanije ubuzima bwa Generali Arengiyome Bunyoni ku buryo atakibasha gutambuka, akaba atabasha kureba, ndetse ubu benshi bakaba bemeza ko n'amagara yiwe yamaze kononekara yo mu mutwe, aho benshi bemeza ko yoba yaramaze kuba umusazi. Pacifique Ninahazwe, umurundi uharanira agateka kazina muntu, ahejeje kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yabagiye gusanga Bunyoni mu ibohero, ndetse Bunyoni akaba ari we uzamwakira aho Ndayishimiye agiye kwinjira mu cyumba Generali Arengiyome Bunyoni yasigaje. Ibi ndetse bikaza byerekana ibibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ndetse bikaza byerekana akaga gakomeye cane Uburundi burimwo uno munsi, aho amakuru adushikira yemeza ko systeme itwara igihugu ikomoka muri CNDD-FDD yamaze gufata umwanzuro ukomeye cane, umwanzuro wo gukuraho Ndayishimiye ndetse akagendana n'ibyo byose, kubera ukuntu yasambuye umugambwe ndetse akaba agejeje igihugu ahatemba, ndetse ikiyongereyeho bamuziza nuko ariko arakengera ibindi bihangange, ariko akabikora mu nyungu ze bwite, ntabikore mu nyungu z'igihugu, kuko ifungwa rya Generali Arengiyome Bunyoni ni akarorero keza kerekana ko Ndayishimiye atamupfunze ku nyungu z'igihugu, kuko iyo mufunga ku nyungu z'igihugu hari ibyaha bikomakomeye Generali Arengiyome Bunyoni yari kubazwa, ariko ibyo byaha akaba bisangiye n'ibindi bihangange. Ibi byaha byose ntiyigeze abibazwaho, ahubwo Ndayishimiye yashimye kumukorera irementanya. Uyu munsi akaba amupfunze, amagara akaba yenda kumucika. Uyu munsi ibihangange bitwara igihugu biri muri bicyo bita systeme bikaba bivuga ko amahirwe bahaye Ndayishimiye yo gutwara igihugu yamaze kurangira. Igisigaye ari uko bamufata bakamusangisha Bunyoni aho ari. Ewe politike umurundi, mbona ibintu biriko mu myaka iza uyu mujenerali azoha ikaze urya mujenerali wundi bakebana muri kirya cumba ca kabiri gisigaye hariya Igitega. Amakuru menshi akaba yemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni ariwe ugiye guha karibu Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi bakaba bemeza ko Ndayishimiye nawe ayo makuru ayazi, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose, akaba ari gusahura igihugu ku rugero ruteye ubwoba, byose akabikora mu ntumbero yo kugira ngo yegwezeho ubutunzi, nabasha gusohoka igihugu azahite aguma iyo, amaze ubwo butunzi yagwije aba ari bwo bukomeza kumutunga.
mu gihe hari amakuru avuga ko ibihangange muri sisiteme ya CNDD-FDD byamaze kubaka umugambi wo gukubita hasi Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bikaba binaboneka neza ko igihugu uyu munsi kidatwawe na Ndayishimiye by'ukuri, ahubwo gitwawe na sisiteme. Hari abarundi benshi bakomeje kutubaza ibijanye na sisiteme, ndetse bakagumya kutubaza icyo iyo sisiteme ivuze ndetse naho ihuriye n'izindi sisiteme zivugwa mu bihugu bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu twashimye kubereka ingene sisiteme iba yubatse itwara ibihugu bitandukanye, ariko mu nyuma tukaza kugaruka ku bimenyetso byerekana ko General Evariste Ndayishimiye nawe mu minsi iri imbere agiye kwisanga mu kindi cumba cyasigaye Igitega. Ibi tukaba twabikuye mu masoko ahambaye cyane, aho sisiteme yamaze gukuraho amaboko Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ni ikintu cagutse bivanye n'ingene cubaswe n'ibyo gikora, ariko twokivuga ko gato mu ncamake kugira bizobafashe gutahura inkuru zimwe zimwe zimirije, kuko gutahura ibya politike n'ingene ikorwa si bya bose ndetse birakomeye cyane. Mu Burundi tuyita systeme, ariko mu yindi mihingo y'isi bayita deep state. Ni umurwi w'abantu bake, abashingantahe n'abakenyezi b'abategetsi canke bigeze kuba abategetsi, banditse amateka akomeye gushikaho bubahika birenze urugero, ku buryo ibyo bubahiro byabo byabashoboje guha canke gusabira ubuzi bukomeye ababo, baba abaryango canke inshuti, ariko bigakorwa mu ibanga rikomeye cyane ku buryo ntawabasha kubitahura. Guhabwa canke gusabizwa akazi gakomeye n'abantu nk'aba ni imbitso ikomeye, kuko baba bafise ibiharuro byo muri kazoza ico bazakoresha abo bantu. Iyo bashaka ko abantu runaka babizera cyane, bakabubaha cyane, eka bakabayoboka buhumyi, babanza kubereka ibitangaza bashoboye gukora mu gihugu canke hanze yacu. Bakica uwo bashatse, bagapfunga uwo bashatse, bakaka akazi uwo bashatse, bakagaha uwo bashatse mu nzego zose zikomeye z'igihugu, ku buryo musigara mubafata nk'utumana. Ico gihe muca mubatinya, ibyo bashatse mubikora uko babivuze mutabajije, kubera muzi uwanse ingene bamugenza. Abo bantu bubatse iyo sisiteme ntibakunda kuja ahabona ngo bavugwe mu binyamakuru. Ubuzima bwabo bwama ari amabanga, n'ibyo bakora ntiwopfa kumenya ko ari bo babikoze, kuko bo batanga amategeko bigakorwa n'abandi bantu muri babandi bahabwa bwa buzi babahawe n'abo bantu. Uzosanga abafise amabanga akomeye y'ibihugu nka abakuru b'ibihugu, abarongoye ibisirikare, abatwara ibipolisi, abatwara amasentare makuru y'ibihugu, abatwara amanama nshingamateka na nkenguzamateka, abatwara imigambwe iri ku butegetsi, abashikiranganji, abacamanza bakomeye, abatwara ibinyamakuru bikomeye, abanyamakuru bumvirizwa cyane, n'abandi bose muzi bajejwe ibisata bikomeye by'igihugu bayoboka abo bantu bubatse sisiteme. Kenshi ugasanga abubatse sisiteme izo nzego twibaza ko zikomeye batazirimwo, ahubwo bashinga amashirahamwe yigenga akomeye batwara nk'aho wogira n'abakozi bahoze ari aba leta, hama barakukuruka canke barabivamwo. Ayo mashirahamwe niyo usanga yama aratsindira amasoko akomeye y'ibikorwa bya leta, bagatungishwa ku rwego ruhambaye n'amafaranga ya leta, ariko mu nzira y'ibanga, ku buryo ubimenye utegerezwa kubimenya, ushobora kubizira ndetse ukaba wanakishwa. Abarongoye iyo sisiteme iyo bita mu bindi bihugu deep state, baba bamaze kurya nk'umumenyereza, umukoca w'umurwi w'umupira w'amaguru canke izindi nkino. Abamenyereza baba bicaye inyuma y'ikibuga, abakinyi bari mu kibuga, ariko nibo babona ingene urukino ruriko ruragenda kurusha abariko bakinira mu kibuga. Gutsinda canke gutsindwa k'umurwi biba biri mu maboko y'umumenyereza, kuko arashobora gutegeka umukinyi yariko akina neza agasohoka, hakinjizwa igihwahwari, umurwi ukaba uratsinzwe, canke agahindura abakinyi ibibanza
bakinamwo canke akabahindurira uko bakina bigatuma batsindwa. Utabizi azokwama yidogera abakinyi ko babyifashemwo nabi kandi atari bo babyononye. Abantu benshi bahanga amaso abakinyi bari mu kibuga, nibo bashimirwa intsinzi, nibo basayangana mu mafoto n'ibinyamakuru, ariko mwene intsinzi umenyereza ni gake arabwa canke amenyekana mu gihe byose biri mu minwe yiwe. Dufatiye ku gihugu gikomeye ku isi nka Amerika, byaratangaje benshi kubona Donald Trump atsinda amatora kandi yaheruka kwigenza nabi, agateza akaguma mu gihugu igihe yari ahanganye na Joe Biden yitwaje ko yibwe amatora. Kugumura abanyagihugu muri Amerika gushika aho bagaba ibitero ku ngoro y'inama nkenguzamateka yubahitse nka Capitol kandi ari umunyubacyubahiro nka Trump bifatwa nko guhemukira igihugu ku rwego rwo hejuru, ku rwego ruteye ubwoba. Mugabo byarahindukiye aba ari we atsinda amatora asubira kuba umukuru w'igihugu kuko byemejwe n'abatwara systeme yawo. Muri Amerika hariho systeme icyo bo bita deep state iri hejuru y'abarepublikani n'abademokarate. Iyo systeme niyo ihitamwo umugambwe uzotwara ikiringo runaka hisunzwe uko icuka ca politike rusange cifashe ku isi. Baraba ko hakenewe umukuru w'igihugu w'ikigaba azoshobora gutumwa mu isi gufata ingingo ziremereye kandi zigoye, bagaca bakora ibishoboka hagatwara umurepublikani. Iyo bashaka uza gukoresha inzira zumvikana, guhoyahoya no gutanga ihumure, hazanwa umudemokrate. Mu isi ya systeme z'ibihugu rutura ziba zizinanye mu ibanga, barashobora guhitamwo aho baja guteza imidugararo, bakaryanisha abanyagihugu baho kugira haduke intambara ku mvo ebyiri. Imvo ya mbere baba bashaka ko ibigwanisho bikomeye bakoze ku mafaranga menshi, amabombe n'ibindi rutura bisohoka mu bubiko bikagurwa kuko bishobora kononekara canke bakifuza gukora ibindi bigezweho kurusha ibyahahora. Abo barongoye izo systeme baca bumvikana mu ibanga ridasanzwe bakigaburamwo kubiri, bamwe bakabigurisha kuri umwe mu bariko baragwana, abandi bakabigurisha ku wundi. Kabiri, kubera ibyo bigwanisho urutura biba bizimbye cane rwose, babiguha nk'ingurane bagaca bagusaba ko ubariha mu butare bazoza kwimba mu gihugu iwawe mu kiringo runaka, kandi ubwirwa ko ubwo butare bugiye gukora inyuma ibikorwa ibyuma by'iterambere, ariko nibwo wasubira gukoramwo ibindi bigwanisho ruhonyanganda biteye imbere. Nico gituma azokumva bavuga ko politiki ari ububeshi, ni ukubera abayikora babitse amabanga menshi batifuza ko amenyekana, bagaca bakoresha ibinyamakuru bikomeye bigatanga amakuru ameze nk'ukuri ariko atavuga ukuri nyako. Izo systeme zikomeza uwo zishatse zikazimanganya uwo zishatse. Iyo umukuru w'igihugu canke uwundi mutegetsi akomeye mu gihugu zashizeho ashatse kubikura iyo batamwishe, baremeka ibyaha bakoresheje bwa bucamanza butwara n'ababo, nka kurya kwa Nicolas Sarkozy mu Bufaransa, ugatabwa mu mvuto ukavundirayo nk'uko biriko birashikira Bunyoni uyu munsi. Systeme ziri kubiri mu bihugu rutura, systeme iba ari imwe, iyo nyine isanzwe itegeka ibiba muri ico gihugu niyo ija gutegeka no mu bindi bihugu bidakomeye. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'ibya Afrika, Amerika y'Epfo na Aziya, hoho haba systeme zibiri, imwe yo mu gihugu imbere itegeka umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bose, iyindi ca iba imwe yo muri bya bihugu rutura iza gukorana niyo mu gihugu imbere kuko ziba zirushanya ingufu. Iyo systeme yo mu gihugu rutura irashobora gusambura systeme itwara yo mu gihugu gikenye iyo bagaragarije bagashiraho iyindi igizwe n'ababo mu gihugu nyine ariko ibayoboka. Ntiwaramuka ubonye umukuru w'igihugu arwara igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere amaze imyaka myinshi ku butegetsi, amakungu ataco abivuga ko, agategura amatora akaguma ayatsinda inshuro nyinshi, agasazira ku butegetsi
bizoba bisigura ko uwo mukuru w'igihugu ari we mukuru wa sisiteme y'imbere muri ico gihugu, akaba akorana neza na za sisiteme rutura ku isi. Umukuru w'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere uzomenya ko ari we mukuru wa sisiteme y'imbere mu gihugu iyo ubonye bikunze akamara imyaka myinshi ku butegetsi mu mugambwe wiwe ntihagire umuvuga, kandi abo bagendanye benshi bakaba barishwe bagapfungwa canke bagahunga. Aba yabikoze kugira abe ari we aba hejuru ya bose na byose, ariko ibyo abishika ko abifashijwemo na za sisiteme rutura ku isi, kuko ziba zishaka ko azoziha ibyo zishaka byose atanumwe amukomakoma. Wewe rero umugwanije amakungu ntakumviriza, kuko uba ushaka kubangamira umwana wabo. Mu Burundi umukuru w'igihugu siwe yigena abanyagihugu baja kumutora, hariho abo mu mugambwe wiwe babanje kumwemerera ko ari we azaja imbere yabo. Iyo umukuru w'igihugu adahuje n'abamugenye baramuhagarika agahagararira rimwe n'umutima wiwe. Mwarabibonye muri 2020 aho umuhisi Petero Nkurunziza umutima we wahagaze giturumbuka, canke ukabona umutegetsi wahora wibaza ko avuka rikijana avundiye mu nyororoka akaba akamizwe n'ingoma ntihagire nubaza ibyiwe. Nabyo muriko murabibona uyu munsi. Wiheje neza ibiba mu Burundi kuva hejuru mu nzego zikomeye hariko hahabwa amabanga abantu ubumvirije ibyo bavuga, ukabaraba ingendo yabo ubona ko atari bo bafata ingingo zikomeye z'igihugu. None systeme mu Burundi irkwagwa nabande? Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo tugira ngo tubabwire ari nayo mpamvu twashimye kubaha ibijanye na systeme, kuko benshi mu Barundi baramaze igihe batubaza uko systeme ikora ndetse n'ico imaze. Amakuru dufise nuko systeme iri ngaha mu gihugu c'u Burundi iyobewe n'abagabo bijunja n'ijambo. Amakuru adushikira akaba yemeza ko bari babanje kureka Ndayishimiye kugira ngo babanze bamugerageze barebe ubushobozi, ubukaka ndetse n'imbaraga afise byo gutwara igihugu. Bamaze kumuraba imyaka 5 baramaze kubona ko igihugu ntaho gishobora gushika kigitwarwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Baramaze kubona ko aho gukiza igihugu ahubwo nyabona arushaho kugisambura ku rugero ruteye ubwoba. Baramaze kubona ko n'umugambwe wamugenye ngo awuserukire atakiwukorera ahubwo asigaye akorera umutambukanyi we. Baramaze kubona ko ingingo yagakwiye gufata uyu munsi ziriko zirafatwa n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha. Ibi byose byarababaje cyane abagize systeme ndetse n'abajenerali bakomeye cyane mu gihugu biyumvira kumukuraho. Amakuru dufise nuko mu minsi iri imbere bitaragera muri 2027 Ndayishimiye azaba yamaze kwegerezwa mugenzi we Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ndetse bikaba binavuga ko Bunyoni ashobora kubisikana na Ndayishimiye. Bunyoni yinjira, Ndayishimiye yinjira, Bunyoni asohoka. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Turabandanya kubatohoreza amakuru nitumenya bishasha byose murajya mubikurikira munyuze ko no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.